Umwana w'icangazi yaragiye arasesagura itunga rya se arariheza, ariko mu nyuma yaragarutse kandi se yaramwakiriye. Rero abakunzi bacu, mfukamye imbere yanyu ndabasaba, nsaba imbabazi umuntu wese yabonye video nambaye umwambaro w'igihugu, ndamusavye imbabazi. Ni benshi natirimukije, ni benshi neretse akarorero kabi, ariko nka jewe ndasavye imbabazi zivuye ku mutima. Bangirira ikigongwe. Ariko ikinshize ngaho uno munsi si ukubibutsa ivyiza nakoze vyinshi, ahubwo ndasubiriye kandi ndigaye ku gikorwa nakoze. Narababaje abantu basanzwe badukurikirana, narababaje. Bavuga ngo uvumwa na benshi ugatota. Nanse kurinda kuvumwa na benshi, biboneke yuko nagambaraye, mu gihe ikosa ukirikora uba wamaze kubona deja ko ari ikosa. Rero jewe ivyo nakoze nabikoze ngira ngo ni sinema ndiko ndakina, kuko n'uwo twariko turakorana asanzwe akina sinema, n'umukinyi wa sinema. Reka mpanure umujene wese ahari ariko aragwana arondera ubuzima, ntaze yubahuke umwambaro w'igihugu, kuko igihugu ni nk'Imana ya kabiri ku mwenegihugu wese agikundiye, ko igihugu nico kiguha uburaro, nico kiguha uburamuko, igihugu nico kikubeshaho, igihugu nico kigutungira imiryango. Abakunzi bakoresha umwanya, abakunzi b'ibikorwa vy'abana b'igihugu, abakunzi b'u Burundi, abantu bagifise akarangamutima n'amarangamutima y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ndabaramukije. Nizera neza yuko mumeze neza, ndabifuriza n'umugisha mu bikorwa vyanyu. Reka mfate akanya nsaba imbabazi. Narigaye. Umwana w'icangazi yaragiye arasesagura itunga rya se arariheza, ariko mu nyuma yaragarutse kandi se yaramwakiriye. Rero abakunzi bacu, mfukamye imbere yanyu ndabasaba, nsaba imbabazi umuntu wese yabonye video nambaye umwambaro w'igihugu, ndamusavye imbabazi. Nimba mfukamye hari impamvu. Narigaye nk'umwana yakosheje ku bantu basanzwe badukurikirana, aribo jisho ryacu, aribo vyose dukorera. Ndabasavye imbabazi. Ni benshi natirimukije, ni benshi neretse akarorero kabi, ariko nka jewe ndasavye imbabazi zivuye ku mutima. Bangirira ikigongwe. Ndi umujene nkiriko ndarondera ingene nokwibeshaho, ndiko ndarondera ico notungisha umuryango. Ntunze umuryango, mfise umugore, mfise abana babiri, umwe afise imyaka 2, uwundi aracari uruhinja, amaze ukwezi kumwe gusa avuye mu nzu kwa nyina.
mu nda kwa nyina. Rero ndasavye imbabazi, vyose nabikoze mu kurondera icombeshaho. Gusa nuko novuga yuko iki combeshaho nakirondeye mu nzira itari nziza, kuko si inzira zose zibera nziza ku bantu, kuko inzira zose zirashikana umuntu ku co yifuza. Hari abantu rero muri ubu buzima baronderera mu nzira zigiye zitandukanye, zaba nziza canke mbi, vyose bikagendeka. Rero jewe nkakoresha umwanya, ndi umurundi, ndakunda igihugu, ndakunda Uburundi, nkakunda n'abarundi, ndanikunda jewe nyene ubwanje. Rero ivyo dukora vyose tubikora mu kuryohereza igihugu, mu kuryohera bariko baradukurikirana, mu kwigisha abenshi baba bariko baradukurikirana, mu gufashanya gushika kw'iterambere rya buri muntu wese bivanye n'ingabirano yiwe. Hari benshi nafashije, hari benshi bari bagowe, hari benshi bari bamerewe nabi naserutseko baramererwa neza, barashinga n'intahe. Hari benshi nasabiye ubufasha babuze ico bafungura, uno munsi bariko baragifungura. Ariko ikinshize ngaho uno munsi si ukubibutsa ivyiza nakoze vyinshi, ahubwo ndigaye, ndasubiriye kandi ndigaye ku gikorwa nakoze. Narababaje abantu basanzwe badukurikirana, narababaje imiryango myinshi. Ikintu noba nakoze, narakosheje nka kurya umwana muto akoresha amarangamutima, agakora ibintu bivanye n'iyi myaka yacu turimo. Navuga neza yuko abantu benshi barampanuye mu makomantere, narabonye impanuro zabo, ndetse n'abandondera ku mpande baragize ico bampanura, baravuga ati uri umwana w'igihugu, ukeneye kwibeshaho, kubeshaho imiryango, rondera icibeshaho umuryango wawe mu nzira nziza, utarengera umuntu. Narabitahuye, ni nayo mpamvu ivideo nta n'isaha yamaze ku rubuga rwa YouTube naciye ndayikurako, kuko bavuga ngo uvumwa na benshi ugatota. Nanse kurinda kuvumwa na benshi, biboneke yuko nagambaraye, mu gihe ikosa ukirikora uba wamaze kubona deja ko ari ikosa. Rero jewe ivyo nakoze nabikoze ngira ngo ni sinema ndiko ndakina, kuko n'uwo twariko turakorana asanzwe akina sinema, n'umukinyi wa sinema. Jewe nabikoze mvuga nti kadukine sinema nk'uko bisanzwe. Sinitaye ko noba nkoze ikosa, ahubwo nitaye mu gushikiriza iyo message ngo bikurikirana babone irindi shusho. Sinigeze niyumvira ko ari ikosa. Bavuga bati usaza utabaza ugapfa utamenye. Iyo nza kubaza umuntu ari we wese nokwita yuko ankuriye ati iki kintu ndakigenze gute, n'iciyumviro caje, yari kumpanura kandi ico nari gukora ndazi cari ciza gusumba, cari kuba kiryoshe cane. Ariko reka nsabe impanuro bagenzi banje dusanzwe dukorana uno mwuga, reka mpanure umujene wese ahari ariko aragwana arondera ubuzima, ntaze yubahuke umwambaro w'igihugu,
ntaze yubahuka umwambaro w'igihugu, kuko igihugu ni nk'Imana ya kabiri ku mwenegihugu wese agikundiye, ko igihugu nico kiguha uburaro, nico kiguha uburamuko, igihugu nico kikubeshaho, igihugu nico kigutungira imiryango. Ndakubwije ukuri, yaba iki gihugu cacu kitadukunda twebwe abana b'igihugu, kurya biba bitugora rwose. Baragwana uko bishoboye kose, hagize ikibazo bakagwana, ibintu bikaja bigafata umurongo. Wanashima ntako badakora mu kudukoma n'abindi bihugu, kugira abarundi baronke akoyoko, baronke ukungene baja gusatira mu bindi bihugu, ntako badakora. Rero jewe rero ndi ngaha nsavye imbabazi icambere abafana, abavyeyi, imiryango, inshuti, abagenzi, ndetse n'igihugu canyibarutse. Ndagikunda, nzogikorera uko nshoboye, ariko ntakirengereye. Ibi bintu dukora biradutunze nubwo atakirenze gose, kuko ni ingabirano yacu dukoresha. Nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza niwe yavuze ati umujene wese ntiyizere ivyo yigiye, niyungunganye. Twese dukwiye kuba aba entrepreneur kugira tubeho, kandi birashoboka cane. Rero isinema nariko ndakina, sinibaza yuko izonasohoka, kuko n'impanuro bampaye benshi barambwiye ati iyi sinema ntayo twoshira ahagaragara, kuko ntiwatubajije twoshira ahagaragara. Nce bayifuta, ndetse na jewe narinzi yuko n'ikintu nkoze, kuko turi mu ndwi nziza, mu ndwi yahariwe umugwanyi, kuko uko biri kose nubwo turi aba entrepreneur, turazi neza yuko igihugu tuba tuzi aho kigeze n'ukungene kiriko kiragenda. Rero ino ndwi yahariwe ingwanyi turacayihimbaza. Reka nshimire cane ingabo z'igihugu zatwitangiye, ndetse n'izibandanya zitwitangira, ku mutima w'urukundo, umutima mwiza babandanya kutwereka, kukungene babandanya batubera akarorero keza mu gukunda igihugu cabibarutse. Ino ndwi yahariwe ingwanyi iracabandanya. Nk'umurundi akunda igihugu, akeneye igihugu ko gishika kw'iterambere, ntiyoreka guhimbaza uyu musi mukuru. Rero biri mu bintu vyatumye mfata video nambaye urya mwambaro, kuko navuga ati ni n'umusi mukuru, ni n'indwi nziza yahariwe ingwanyi. Rero twese turabagwanyi, nubwo tutari abagwanyi bemewe n'amategeko, twese turabagwanyi ko tugwanira igihugu. Nta muntu yoza ashaka guhungabanya umutekano w'umwenegihugu ngo bifise abo biraba, urasinyara ati bimeze uku, canke ukabikora na wewe, kuko ni urgence, aba ari nka urgence. Nk'umurundi akunda igihugu, mvuka i Bujumbura, akunze kubona kenshi abana bavuye mu ntara za ruguru aribo bazi no mu gisagara bafise ishaka ryo kurondera, ariko ubu Imana ishimwe n'abana bavukiye mu gisagara bariko baratahura ico kintu, bariko barabona neza yuko bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora. Rero reka nshimire cane abumvise ubu butumwa, kandi bubashitse ku nyota, kandi ndanabashimira kukungene boroheje umutima, banadutahuye yuko natwe twakoresheje amarangamutima, canke
twakoresheje imyaka yacu, twakoreshejwe n'imyaka yacu, ariko ngo igiti kigukora mu jisho rimwe, kabiri kiba gishaka kurimena. Sinibaza neza yuko igiti cankoze mu jisho ubu kizopfa gisubiriye kandi kunkora mu rindi jisho. Nihubahwe Uburundi n'Abarundi, ndabakunda cane, ndabubaha, murakoze cane.